umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu, umugabo w'ukuri arangwa n'umutima, akamavugwa neza mu bantu bose. Umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu. Wosanga hari abatavyibuka, hari kuwa 20 Rusama umwaka w'ibihumbi 2020 aho abarundi bazinduka umuseke bagiye kwitorera indongozi. Muri izo ndongozi zatowe harimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uwo munsi rero nishikiye kwa Ntare ahari Icicaro cy'ibiro by'umukuru w'igihugu kugira ngo menye neza namwe mu bimenye ibyo umukuru w'igihugu wamaze kuza ararangura n'ingena birangura, na cyane cyane twiyumvire wenyine ubwiwe uko abishikiriza, ariko kandi abarundi bamenye ibikuru bikuru mu byo yashize imbere n'ingene ariko arabirangura n'ingene abarundi ariko aramufasha kubitunganya. Nico cadushikanye ngaha rero kwa Ntare. Umugabo nyamugabo yamavuga ukuri, akamagwanira amahoro ahari hose, akamagwanira amahoro ahari hose. Umugabo nyamugabo yamavuga ukuri, akamagwanira amahoro ahari hose, akamagwanira amahoro ahari hose. No munsi rero turi mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo dushobore kuganira. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu kumbure mu gutangura ubonye ugendewe na mikro, hari kuntu wiyumva, wumva umunezero, wumva ubwoba canke wumva gashavu. Kugenderwa na mwebwe abamenyesha makuru, umuntu ico yiyumvira icambere nuko mamuje kumwaburamwe ivyiyumviro bituma muja kumenyesha abene gihugu. Kubona rero mwaje ncamenya yuko hari ico mushaka kumenyesha abene gihugu, arico gituma nanje ndabahaye ikaze ngaha mu biro vy'umukuru w'igihugu ku Kirimba kwa Ntare. Ndabahaye ikaze hanyuma mwiyumve kuko ni wanyu, iki Kirimba ni cabene gihugu, mwese ni wanyu rero nawe wiyumve. Ntabwo rero nshobora kugira kubera ngo bonye abamenyesha makuru. Nivyo mu minsi yahera, mu gihe cahera, abamenyesha makuru koko wamenga n'abantu bajejwe guhangana n'inzego z'igihugu, hanyuma ugasanga benshi bariko barateranya abene gihugu n'inzego z'igihugu kumenga n'uburyo bwo kugumura abene gihugu. Umva ico gihe rero abantu bari mu nzego, abarongozi babonye umenyesha makuru ntibabona ko azawe n'iciza, babona yuko atakindi kimuzanye atari kugira ngo abasambure. Nico gituma rero wasanga keshi bana bahunga. Ubu rero ndaremye kandi ndanezerewe no kubona nakiriwe Kirimba kwa Ntare kugira ngo dushobore kuganira. Ariko ndiko ndibaza ibibazo muri iyi minsi, kagira ntimeye no kwirwa ndavyibaza, nashitse aho no bibaza. Kuva Uburundi bwitwa Burundi, nta muntu yari bwabone iteko ry'umukuru w'igihugu riza gukura umuntu mu mabanga. Iki kintu kibaye gishasha, aho amadekre amaze iminsi aboneka kura abantu mu mabanga, na kabirya kaje kuri Republika. Twovuga yuko mubigira kugira ngo mukundwe n'abarundi, kugira mubahwe canke kugira babatinye. Jene nzafata bwa mbere biba aho abantu bakorwa mu mabanga, ahubwo ngira ngo byoba bidasa ingene bigenda, kuko kuva kera ndetse no ku bami umutware yakoreye nabo umwami yaramubogoza,
iyo jambo kobogoza mbere nibaza ko ari Kirundi vyerekana yuko atari bije uno munsi vuba. Ndetse uko intwaro zose zagiye zirakurikirana abantu barakugwa mu mabanga iyo batariko barakora neza, kuko ukora neza nta kuntu nakumwe wo muhindura mu mabanga, umwunguruza ntumukura mu mabanga. Hajya ubonye umuntu bamukuye mu mabanga bakamusubiriza, ukabona ntibamudoga izindi ntambwe canke basi bamugumiza aho yari ahangana naho yarari, ucumenya burya ko yakowe mu mabanga, aba yagayiwe. Gusa hariho abantu bazi ubwenge, niyo azi yuko yakoze nabi bakamusubiriza, yaca agenda avuga ngo burya ngo yashatse kubaranduhurira, ngo yabonye ko narindushe, agahenda abantu. Burya rero hariho byinshi, burya hariho kunanirwa mu mabanga ukabona yuko udashoboye, hariho ubunebwe, hariho umuntu koko ubona ko atacamaze abigira nkana, ugasanga ni nk'umunyoni harya ibiturire, akagukorera bene igihugu abasaba ibiturire, canke agafata itunga ry'igihugu akaryonona. Urumva nk'uwo abo bose ntibasa. Je ndafata nk'umuntu w'ikinebwe ntumukuye mu mabanga, mu bisanzwe uvuga uti reka nze ndakuronderera aho ushoboye, kuko ngaha ndabona ntaco uriko urahamarira. Mugabo hari uwundi bakoze nabi rero, umwe uvuga uti mviraho. Uwo rero uravuga uti uyu n'abandi bamumenye ko atacamaze ari umwononyi gusa. Uwo rero murumva yuko ntibakugwa mu buryo busa. Mwisanzwe baguhaye amabanga Jehova, ikintu ca mbere banza uvuga uti mbega jewe nzohava mvuga nti nakoze iki, hajya abazosigara baribuka bati iki cakozwe kuri naka. Mugo ukazobona uvuye ahantu ntibigera bakwibuka, uzocumira ko atacumaze. Abarundi barumva umukuru w'igihugu ariko aravuga rimwe na rimwe, ariko arakara hamwe, mbere ngira ngo nuwo yuko arahabwa impanuro yohava yiyomora. Ntibazova bayifata bati za ntwaro z'igisoda twavuga ngo zaragiye, ahubwo zaragarutse. Umwana iyo acumuye uramukankamira, ukabwira utaha ntukoreko, aha kirazira. Muko giye uravuga mwana, urabona mwana, egomera ngaho mwana yakora iki, ndekena umwana. Yango uramaze gusoma muri Bibiliya, je niho namandiko ndataho kakarorero mu gitabo ca Samueli, aho umuherezi mukuru yitwa Heli, abana biwe bagiye biturire, bakiba nishikanwa mu isengero, bakagira bakoroni vyagizwe yego, hanyuma gushikaho abene gihugu bakura kwa maboko, bakidoga, mugabo ntibaribo bakure, ntaco baribo bagire, bakaja kurega ku muherezi mukuru Heli nawe akaza, mwabana mwe ibintu mva babavuga ko ni bibi, ni mureke. Ndakubwire umunsi uri izina, Imana yaramuhanye, yamuciye urubanza, aravuga iti urashobora gushikaho bandutiyisha jewe Imana, ubu rero ngira ndakwera iki gihano nzobo, abana bawe bazopfira rimwe umunsi umwe, hanyuma nawe uzopfa. Imana yarabahaye igihano, kandi bapfiriye umunsi umwe na Heli, kandi ntibapfuye neza, bapfuye nabi. Ni kuvuga yuko vyerekana iki? Ni Imana iranka umuvyeyi arera abana atambuka uzino. Abantu utegereza kubereka umwongoma n'udahuma babimenye. Rero iyo umuvyeyi akaze ni nkuko bukeye uzubona ariko agurira imbomba bacumva ujya munsi umukuru w'igihugu atangaza ati leta mvyeyi. Ikintu ca mbere bari kumva bumva urwo rukundo rw'umuvyeyi gusimbagiza umwana. Benshi rero kubera abarundi hariho ibigabo bitari bike, cyangwa ngo umuvyeyi rero nzakwigira ibyo shaka. Urabona umwana bita tambuka uzino, ngo yakuze ngo kurambona bakwe. Ujya mwana usanga ni giftine, abantu bose hace bavuga bati ujya mwana nyawe ntafise nahavuka. Mbega ntabavyeyi ati nta nicamureze, nta camureze, ukacugayika. Umuvyeyi rero, umuvyeyi ikintu ca mbere no gukunda abana. Jaba Abarundi ndabakunda gose, ndabakunda cyane. Mbere burya iyo ntabandi bakunda semba ndabakangamira. Uhora ubona ingene ngo amvyuka nja kuraba yuko bimbuye barimwe ibinebwe nkavyankira kuri ibinebwe, nkavuga nti bamusitante rifata abo bose birirwa kumarigara mu bajane bakoreshe ntibaze barye batakoze. Erega bijya nivyo muvyeyi.
umuvyeyi n'ubungabunga itunga ry'umuryango akitwararika ko rimeze neza, akitwararika ko abana bafunguye, akitwararika ko abana batabaye ibinebwe batameze nabi. Ico rero nico jewe navuga nti leta itegerezwa kwitwara uko. Kasi nari mvuze ngo uzofate ngo wonone ibintu ngo umuvyeyi ngo acakureka. Rero niho habaye leta mvyeyi. Muri leta nkozi umuntu yoca yibaza ikibazo none umukuru w'igihugu aje inyuma y'imyaka 15 umugambi wamushize imbere bimaze ku butegetsi akaca bivuga ati leta nkozi kuvuga yuko imyaka 15 leta yari ihari imyaka 15 uwo mugambi wamuramuye itigeze ikora. Haje ibintu byose bafise intambwe. Burundi wo burabi yo bupfa harabi vyitwa leta mugabo Jenda kubwira je nko ndiko ndarabe Burundi akahise kabwe yo gupfa. Umuntu aririmbye uririmbo ruhageze gihugu cacu akavuga ati warapfunywe ntiwapfuwe. Uburundi bwarapfunywe neza burapfa bo burimva. Niho butapfuwe. None hari hamareta. Hari hamareta. Je ndeka nkubaza. Uravye je gitomva ko bwarapfuye. Je ndaba nkobo muri ujya mu bwoko myukuri no kurekuranira. Mbwira aho ushobora kubona ahantu banyegeje imivyimba y'abantu mu kinogo kiri impande ya komine cyangwa impande ahantu nyene uhabona hariho leta mbwira iyo yari leta je ndoshobora kuvuga nti ndavye kuva mu 2005 niho habaye intambwe ya mbere yo kubaka Burundi gushiraho leta kuko murazi nk'inzego z'umutekano maze kubona nk'umuntu ajejwe umutekano w'igihugu akakubwira ngo rarasi cubona hariya nta mugenzi ifise hari leta abantu bose n'abagenzi bayo kuko nibo nyene bayigize. Turi muri kaminuza burya bwicaye bwabaye ukabona abajandarume bari bahari ukiyumvira uti none iyo yari leta. Nuvuga yuko je naravye leta twatanguye kuyubaka abarundi bumvikanye bose akavuga bati ubu tuje hamwe dushireho ubutegetsi bw'igihugu koko nyabwo. Basanga igisoda n'igipolisi bitegereza kubaho kuko nta gihugu kibaho nta leta ishobora kubaho itagira igisoda n'igipolisi gikingira inzego kigakingira n'abene igihugu bose n'igihugu. Ico nico cambere. Bwa kabiri kuzana intwaro abene igihugu biyumvamwo demokrasi. Nico umva taragiyeho gushika demokrasi turayimenyereza. Nari nakubwiye ingene wasanga umenga abamenyesha makuru na leta umenga baranyinyana kandi leta ariyo ifise ubutegetsi bw'igihugu ukamenga ikuretse wobaho umenga leta itabaho mu gihugu wobaho kajya abantu ntibari bwabimenye twari tukiri ku ntambwe tumenyereza ingene igihugu kibaho ingene leta ibaho turaduga gato tugira amatora turyana. Umuntu avuga ati je ntarose igiti ndapfuye akumva yuko umenga ni kuja gusahuranwa ivy'igihugu. Hajya abantu ntibari bwabone tumenyereza buke turashikaho rero tuvuga tuti mbere burya rero hari igihe bavuga ngo atagapfuye ntagakira. Burya je mparanja mvuga nti Imana ibiri idushira mu rusyo kugira ngo tuveyo twese twagiye ku murongo. Rero urabona ifu igira amanyama muko zuraba intete ingere zigira amanyama. Nukuvuga yuko hajya mu 2015 urazi ko abarundi bace baje hamwe batangura bijya biganiro abantu benshi ntibabona ko byavemo ikintu mugaha havemo ikintu kuko baraharira je ndibuka ikibazo babaza ngo ni kubera iki gihe cyose habaye amatora hama hacaba injyana. Urabona ko abantu bakidoga buke bamwe wese atagivye yuvira ubundi hoko gwiki bati twogira uku urabona biko bijya vyiyumviro nivyo byace bivamo ibwirizwa shingiro. Leta y'u Burundi ngene itunganije no munsi urabona koko ko ari leta itunganije kugira irongore igihugu ku neza y'abene igihugu vyavuye mu biganiro by'abene igihugu. No kuvuga yuko rero rijya bwirizwa shingiro iyo tuvango leta mvye leta nkozi ni izina ry'ubuhizi bw'inzego zavuye muri rijya bwirizwa shingiro kuko nizo za mbere zije mu ntumbero y'ubwirizwa shingiro abene igihugu bo nyene bitoreye bari hariririye ko gushikaho bagitorera neza ukabona ko umwe wese yarigize ko uruhara. Hanyuma n'izo nzego rero zije ubu rero zica ni intambwe wumvise ko ari indi ntambwe. Hari ikindi kivugo ukunze gukoresha ngo turi kumwe twese birashoboka. Ubusu kugira ngo naho vyobananira nawe unaniwe uvuga uti twananiwe twese ntihabe umukuru w'igihugu yananiwe. Mbere jewe hari igihe mfata yuko hariho abantu babona ko igihugu leta ari nk'irobe
cy'ubugari wese atarabeka umuntu uswari wese umenga urose bakwe ryo gukorera leta n'urose iryo bakwe ryo kubega kuri ryarobe ntumenga agiye gukorera bene igihugu agiye kubega ryarobe nico gitumuza wumva ngo none ngo nkubu nanje ngo ntiyumvaho nanje gashikirwa kugira nanje nkore ko intore kuri ryarobe kuryo umenga bamuhaye habega runini umva umenga ntugiye gukorera umva abantu rero ntibaratahura igihugu ni twese bavuze leta ni twese na urimwo jewe rero igituma mvuga cyacivuko no kubibutsa ko abarundi twese twubakira Burundi hamwe kuko ni byacu byose turi kumwe rero nk'abantu bagize urunani ku gihugu kirigira kigira ibibazo nabyo jewe namandabe ibihugu byateye imbere byose icambere gitangura n'ubumwe mwese mukaja hamwe mugaca mubona hamwe cyo wimvira inteko rero urabona ko twe turiko turwanya ubukene turi inteko abarundi twese turi inteko rero nivuga tugize urunani reka dufate nko mu gisoda bijya bitatira yere mu gifaransa urabona ko ari urunani bose batonze nta wuji nyuma y'uwundi mwese batonze urugamba muneshereza hamwe munesherezwa hamwe numva nta utumwiko mu kuwundi kuvuga rero ngo gose uvuga ngo suguhunga ngo ntuzuvuge ngo warananiwe jewe hari ivyo noshobora ndumwe gajero hajya tutari kumwe twese ndate ntaco rofasha boye no kuvuga yuko dukorera mu runani gusa jewe ngene meze ni nkuko ndi ntwaza ngabo kizigenza urumva nyene turi kumwe twese ku rugamba intwaza ngabo rero nizirabereka ati twogira uko tugacaha tugazarekana imikenyuro kandi niyo mikenyuro azarabaza nabandi ati mbe mubona kanyiwo kagira gutya byogenda gute yumvise benshi babona ko kajya ariko sawa ucugenda ukavuga uti tugira uko ukazora biciye amezi 9 rero ngayo ariko kizigenza Burundi arahiye hari ikintu uvuga uti muri aya mezi 9 ndacumva kinteye iteka gusumba ibindi vyose mu byo maze gushikako citeka rimwe riboneka umuntu avuga ati ndakinezererewe amezi 9 uzurabe ugiye kurima mu mwonga je niho nibuka kugira utangura isuka ya mbere wabanza umwanya uri murabi inyuma usubira uraba hariya mugaharura ivyatsi hanyuma rero umaze kuronka isemo rero ukaraba imbere ikivugisha kiduga ubaje ni nkuko nk'ubu turacari mwisemo kuko murumva ko turi ku ntambwe shasha y'igihugu ni kuvuga yuko ubu muri iki gihe turacariko turaharura turugira neza kugira ngo handi utonde neza mugabo rero ikintu womenya abarundi twaracerewe cyane imyaka n'imyaka abandi baratera imbere tubona raba nk'igihugu ca Tanzania cimariye mu mahoro imyaka n'imyaka uno munsi raba ingene kiguruka twebwe natwe ikibabaje rero tugira umunoho tugashaka komera nk'icyo gihugu ca Tanzania cimariye imyaka n'imyaka mu mahoro twebwe rero turi ku ntango ubu twiga novuga nti twiga urugamba turiko turarwana nico gituma rero wowe tutagura kuvuga ngo ubone umaze gushika kuki kubera iki twiga urwo rugamba turiko turarwana muga jewe kubera mu mutwe ndabizi ko turiga urwo rugamba muga turiko turarwana ntiharashika uvuga uti tugejeje ubu tugira bimwe byo kubaho ku munsi urabona nivyo barimwe abantu nimbo ubone utanguye kuboneka ahandi urazi uko urumva twararima kugira dufungure mugura abona ko buhatanguye aho dutangura kugira ibibazo mbe tubishorera he kw'ivyo turya tubifise kumeka hari ibirenga ivyo rero cavuga ntuza gushabura tagata ndabona ko buriko buratagata muga ntiturahisha umuntu yatorewe imyaka ndwi umwaka wa mbere ego uragiriye no kuvuga yuko hari ibice bitatu vya 4 kuri 4 umwaka ugeze hari ibintu umuntu avuga ati nawe mu mwaka wa mbere binzoba narabishitse ko ndabibona neza turi kumwe twese mu mwaka wa mbere kugira uhere ubwo nta bintu uvuga uti noronka amanota mu ivyo bice urumva ni 75% ku mwaka wa mbere tuvuge ivyo n'abandi babibona nta bavamo nta nkumi yigaya mugabo jewe ndiko ndaraba ariko nayo arashaka kubona icyo munsi nisinze ndavye kuva aya mezi yose ameze nk'ayo gutonda urugamba kabisa ndiko ndabiraba ndiko ndatondesha abantu womaze uti mbe ugejeje he gutondesha abantu anya bose baza barakugwa masagarabo umuntu yari yarashitseho
ugasanga abantu abayihenza hari umenye kiri mu mutima w'umuntu mbere je ndashima cyacimvira abarundi bagize cyo kugira ntuzeye yuko uburongozi bumara ikiringo c'imyaka indwi kuko hari ntaco wogenda ukoze turabakera umwaka wa mbere uriko uratondesha abantu uwa kabiri ugeze ngugira utangura urugamba ukaba utanguye gutegura amatora akurikira bakaba batanguye kuvuga ati vaho wewe genda urumva utangura kugumugavye urumva nturi kurakora ukazibona umwaka wundi irarimaguritse yose atana kimukoze mugabo umwaka wa mbere utondesha urugamba natwe twavuze uti ubu turatanguye kurwanya ubukene ubu rero turatondesha uwa kabiri rero turavuga tuti nkuba imana yompa tukazoba abantu barundi bose batonze neza urugamba kuko no munsi hari abahembwa badakora jewe ndazi yuko uno munsi hariho umuntu akora muri leta agahembwa mugabo asanzwe akora ahandi hantu muri ndishira hamwe uramubona umuntu aja mu biro ukamubona ari kuri ordinateur ariko arakora kumba ariko agira consultance yindi shira hamwe ariko ariyungunga wewe umubona nyene ukabona nyene ari ku kazi gusa kubera abahembwa make none uza guhembwa mu mwimbo abantu rero nivyo naco ntibarakibenya ngo hembwa make niho ushaka guhembwa menshi imbura vyinshi hanyuma turehembwa ubu rero iyo uronka amahera utamwimbo ufise ucumenya ko kabaye igihugu kiba kitembagaye hajya rero abarundi je no bakebura baze baramenya ikintu citwa ubutunzi ikibabaje hari abantu usanga bamwe twita ngo bimeneke bize kabisa ibintu by'ubutunzi bw'igihugu iterambere mu ugasanga nibo ba mbere batumva ivyo bintu bakumva yuko ubahaye ibihera nyene atangora rimwe canke nkajya muramwumva iyo bariko baratora amahera azokora mu mwaka bariko barayatora urumva bavuga ngo amahera azokora umwaka angana uku mugabo dusanze tuzoburaya kijya bita deficit noye ndagufinze ajya buracava ko muzokoresha ya mugabo muyo muzotoza mu makori mu matagisi mugasanga ntakwiye acava henda gufinze avahenye leta ishija gufata ideni irafasha ideni mugarumva tizogishu no izogishu yapfuye kwayo binjije yose ni acakora ni hajya uzokumva ngo leta y'Uburundi rafise amadeni ntuzurondera ikintu ni deni leta ifata igacija guhemba abo bakozi bakanka kwimbura urumva leta ntiyasubizeho mu mwaka uza bigasubira uko nyene bigasubira uko ugasanga amadeni yarabaye menshi reka nivyo ndababwira nti leta ni umuvyeyi uretse fraud ikaba uhejeje kuvuga uti imishahara ntituze duhembwe urigiturire ahantu tagisi yari kuba ibihumbi 10 ugaca wewe utwara 8 ukazana mu kigega ibihumbi 2 umenye ko imishahara kiba bijya ibihumbi 2 uvuze rero ngo leta ite gufata ideni iryo deni n'umwana wawe azoririha none rizorihwa nande ko ririho n'abarundi nyene abarundi bavuga ko bahembwa mu ideni igihugu gifata leta ifata mu kigega ca leta ibice 90% ubu ni sawa birava mu byo abarundi bihuye mugare ho 10% none 10% afaye ayo 10% bura erega nayo nyene mu mwimba tawe yariyo leta icifata ideni kuko urumva idakoze naho nyene Burundi buca butembaga hari ibintu wemereye abarundi uza uvuga uti nimwaza mukabishigikira tuzobishikako hari ibintu bikuru muvuga muti cabaye byo kwihatira uno mwaka bimaze gutangura gushigwa imbere erega mu buzima bw'igihugu ni habija ku mubiri ushaka bagaherereza ngo ni sawa naho kokomereka umva igihugu kiba gikomeretse hose harakenewe hose mugabo uravuga uti hariho ibintu umuntu abirose avuga ati n'imiburi yiburi no kuvuga yuko hariho nk'ikintu cya mbere kurya kurya umuntu atariye byose biba bipfuye biba biheze gakabiri amagara yiwe amagara y'abantu none bagwaye bokora gute uvu utariye ntukora ugwaye ntukora niba harabavuga ngo uhimvye ntabura harara mugabo iyo wamaze kurya ukaronka amagara kugira amagara mere neza uteza kuryama urumva abantu bateza kuronka aho baba aho bakika umusaya ateza kuronka aho bakika umusaya urumva ivyo kwejeje kubironka urumva ko ari ibintu by'ubuzima kugira ivyo bikunde hari ivyo utegeza kubufisa ubumenyi utegeza kwiga
kugira ugire ubumenyi, ubwo bumenyi butume ushobora kurima neza kijambere, ushobora guhingura, urumva n'amagara y'abantu mushobore kwivuza, mugira ubushakashatsi, hanyuma n'inzu mushobore kuzubaka, ntimwubaka za nzu za mitego, mwubake inzu nziza hamwe, iparisere yahora ingana n'amahara 5 ishobora kubamwo imiryango 10. Hanyuma n'ukingira ibidukikije. Gukingira ibidukikije ni ikintu ca mbere gikomeye, kuko isi yagiye naho nyene n'ubu kiriho, uba wapfuye nawe. Hanyuma rero ibyo byose urumva yuko biva mu bikorwa biba binyuranye ushira mu migambi. Nk'ubu twarabonye yuko iterambere ry'u Burundi kugira rikunde neza, hariho abantu benshi mu gihugu, hariho ugwaruka, hariho abakenyezi. Udashize abakenyezi ku kivi umenya ko utazotera imbere. Ico twarusha ruvuga tuti turondera ingene abakenyezi bose baja ku kivi, turondera ingene ugwaruka ruja ku kivi, gaca dushiraho ibanki y'ugwaruka, ibanki y'abakenyezi, tukavuga tuti tugira umugambi wo guha akazi ugwaruka. Ivyo byose rero muga ivyo byose biza birondera iki, bya bindi nakubwira umurundi wese ategereza kuba afise. Kandi rero jewe ku bwanje iyo mba no maze imyaka 100 ku isi, novuze nti jewe sinzohema ntabonye umurundi wese atanu ashonje, ntabonye umurundi wese aryama neza, no kuvanywa amazi meza, afise udutaramunza, afise isuku, yambara neza, umurundi wese akwaye yivuza. Aho niho wumva uti ubundi mu gihugu. Ivyo niyumvira ko Burundi uzobishikako. Burundi buzobushikako. Naho atazobakirije ukizima ibarabara turiko turarica, tubone iyo tuje. Ugi ikintu ca mbere gikomeye n'ibyo nakubwiye, guca ibarabara. Bose bakavuga bati ibarabara turaryemeye twese tuzoricamo. Bacaguma bagenda. Ubushinwa bumaze imyaka 40 butangiye umugambi wo kurondera ubuzima bwiza bw'abenegihugu. So umwaka nane bavuze bati wa mugambi turawushitseko. Inyuma y'imyaka 40 natwe rero tuvuze gutyo ni intambwe ku ntambwe. Mugambi wo twagira unani twese ushaka gusubona mu myaka 10 byaheze. Muri Korea y'Epfo batanguye mu 1970. Mugabo mu 1985 inyuma y'imyaka 15 igisagara ca Seoul cyari cyamaze kuba igisagara rurangiranwa. Abantu bavuga bati abakoreya n'ibiki gushika babona ngo igitangaza ca Korea. Ibiva kugira abantu bavyishitse. Kandi tungarira hanye ari ikintu umukuru w'igihugu wasubiriye yakunda kuvuga ati twambaye ikirezi mu kuzimu, dufise ubutunzi, dufise amazahabu, ntitubone ico kirezi ko cyera. Ico kirezi kiragerageza kiriho abarundi turatunze cyane. Jembe ndakubwira nti abarundi twogira umutima munda, tukavavanura n'agatima kakujyajyanya kwiba biyorobetsi, tukaja mu bikorwa gusa bakavuga uti dukore. Bombere ubu butunzi buri mu kuzimu, ubu bwotunga buzukuruza bacu, ibiri hejuru gusa aha tugenderako ni itunga rikomeye. Abarundi ntibapfe kuja ku kivi gusa. Twebwe turafise ikirere ciza, dufise imvura, dufise imvura imera, ahandi ivu baraja kurisuma, imvura ntibagira naba. Ivyo byonyene twebwe uravye amazi dufise, ukaraba imvura dufise, ukaraba ivu dufise, ico cyonyene kirakwiye kugira ngo abarundi batunge. Nari ubona je ndabari hakarore abantu batawe kuva ku marigara, ntucibona inkurikiza, ndibona ibigori bitawe kuba byinshi, umuceri wabaye mwinshi, nuko egatunga nuko nyene. Ariko iyo hubutse ikinogo cy'izahabu na gatoya hano ku mutumba kanaka, wumva abantu bagomba gucana ibikonjo bagira bati none abana bagwaye kwashi iyo barose njya bigenda gute. Abarundi rero twari twarakenye turababa abantu nyene umenga sinzi ico twari turi. Rero ubonye ikintu uvuga uti reka ndabirya niko umenga tuzohunga. Ico tubona rero bacana intoki, oya nawe uzofata abana b'inzingo ubashirira isahani y'ivyo kurya biryoshe ngaho, naho babaza kurya bagahaga barasigara. Akaba babiniganira ugiye kuraba saba Kenya saba ari nyuma y'abandi ngamo. Abaza kuniganira amazahabu. Umunoho rero ndabwira, umunoho ni mubi. Umunoho ni bivise uravyibagira ko bivise. Ajya hari abantu ni ingene twabaye. Nakubwiye ingene wamenga igihugu no kwihahira. Urumva rero byari nje mu mico, nico gituma kugira ngo bikosore wa muri kurigisha imisi yose kugira ngo turabe yuko ahantu bohinduka. None hari umunsi nzahabu zi Burundi zizokwinjiriza inoti ziboneka ikigega kikabogaboga neza cyane.
neza cyane reka tubitunganye ingorane urumva abo baba bariko barasakuranwa mbere kenshi barangira na leta ko ihegera urazora umenga n'ivyibare mugabo hajya nyine leta nitahegera rindira rero tubitunganye neza urabe uzosanga bimaze gutunganywa wowe nyene ubibona hamwe uvuga uti ngibi mugabo igihe abana baza bariko barasakuranwa mu rugo akabaye hari akantu kandi mu byivugo bakunze kudurashiguragaruka ko ngo umufuko wose uronka inoti umuntu wose uronka ico kurya ico kurya umuntu arashaka kukironka mugabo umufuko by'ukuri amahera nuko abantu bamenyereye bazi yuko kugira utunge ngo ni leta igutungisha niyo ngorane bafise amahera jemaze mese ndiko ndagenda ndaba ingene ibintu biko biragenda mu gihugu bwa mbere uruka ko navuze yuko inkoko ivyara inka ntibabihaririye babihaririye nyene uno munsi gendo rabo wahereye ko nkoko hageze inkoko ziramaze kuvyara inka hariho umwe yavuze ati jewe ngira ngo uherero igishinga ntahe mugabo wewe yarasanzwe ari umukozi wa leta acavuga ngo reka mpime acagura ikibuguru c'ingurube c'ibihumbi 40 agiye umwana wiwe ati ndayikugabiye umwana yiga mu mashuri mato mato uwo mwana arayorora haheze umwaka kandi ari ingurube yisuguruga itadumva arse nayo induzova kuzona vyara uwo mwana acayigurisha ibihumbi 300 acafata ibihumbi 50 agura iyindi ngurube ibihumbi 250 acabibika muri kopeke hanyuma haheze undi mwaka acagurisha ingurube bigira kabiri acatoramo y'amahera ya kopeke acagura inka uwo umuvyeyi se wiwe niyo yabwiye hariho si migani iracigwa uyu mwana atubure namusohoye ubafise ingurube akagira n'inka atubona aciye mpundi nawe agira kabiri nawe aduge ati bijya rero wavuze birabaho ubu gihe twaheruka gutembera twasanze muri wa mugambi wamera nk'abandi umuntu yari ruhebwa nawe nyine avuga ati n'abandi ntibashinga intahe je nari ruhebwa mu bantu ba ruhebwa ati hanyuma ati bampa 120 ati ncangura ingurube 3 izo ngurube 3 ati nyuma y'umwaka zavyaye ingurube 23 yavuze 23 zitatu acaziha uwamuhaye isuguru izindi acaragurisha amahera akuyemwo aca yatubwiye ibintu yakoze vyinshi aho amaze imyaka 2 atanguye none bafise inzu irimwe y'amabati yarashitse ko nakagandi umuyaga nkuba w'imishahara y'izuba asanga afise ingurube 6 zikuze afise n'inka afise n'ibitoki n'amatunda muri ivyo bitoki bikunze itongo ryiwe ntiringana ni hegitari ntiringana n'igice c'hegitari abana afise abana 8 bose barambaye baraja kw'ishuri mu myaka 2 gusa 2 none tebwira umuntu afise amaguru n'amaboko n'umutwe avuga ko itonga ritari turi binebwe gusa reka rero tuve mu bunebwe tuje ku kivi je narabonye uwundi nawe yambwiye ati jewe nakora mu matuta ya fida ati abona ndinyerebutse bacampa imitsinda y'ibitoki no musi yambwiye naho wo muhakazi muhembe 300 ntashobora mu uzosanga umudogiteri ashaka umushahara w'ibihumbi 200 akumva kwa nezerewe mugabo hari umunyagihugu hari yavuze ati jewe ibihumbi 300 naho wo mpakazi sinokwemera hari ubundi nabonye imbuye erega je nza ndaraba inkurikizi zabijya zanavuga uwimbuye nawe nyene yari mukene hanyuma ndamubaza none urazi amaze imyaka 2 nawe ari ku kivi nturavye niho myaka 2 n'ubu uratanguye niho myaka 2 uzo ushobora kwigura akantu kunda kabeho kwinezereza nereka ndaguhakarorero ni nk'ipikipiki acambwira ngo ipikipiki ngo nuno yituma mu mezi 2 ngo jene ngo sino ndayirose none uwo mufuko nturenga amahero umufuko urimo amahera none ariko urabivuga nk'uko ntabwo bugira yuko nk'aba badokiteri bariko bahembwa ayo bita make nk'aba bakozi bashobora kuvuga ati by'akazi ka leta turabihevye tugiye kwikora ahubwo nivyo ahubwo akazi ka leta ko niko ndabatera intege nyene ndabatera intege baje gukora ivyabo bahebe ubuzi bwa leta yego none ubuzi bwa leta ntibuzaba bw'ikintu muri leta ndakubwire hakwiye gukora umuntu wo kwitanga
agiye kwitangira bene gihugu mu bisanzwe kirazira ko uja gukora muri leta ugiye kurondera ubuzima ugiye kurondera itunga nico gituma uca wiba uco ry'ibiturire kuko wagiye kurondera ubuzima mu bisanzwe ugiye gukorera leta ugiye kwitangira bene gihugu kumva ko binezererewe uti jewe ndafise muhira nko ugasanga nko je ndafise ingurube muhira nshobora kwikorako ndafise imirima nshobora kwikorako mbere uho ndiko nikorera n'ubworozi bw'ifi nari mfise butoyi nadugije urumva kiravuga none aya mahera mu mpembe jewe sinoja kwihemba jewe umupfasoni wanje ari asanzwe yikorera ivyiwe igihe yava mu kazi ka leta niwo munsi yataye kubona ubuzima bwiza iyo mugendeye abene gihugu barabagabira inka intama urabinezererwa yo umugisha umuntu akugabiye umugisha kirazira kuwanka ujye baramugisha kandi ugira ngo abayiguhaye guca umutunzi akomeye naje uzubona nanje mpaye uwundi ega kuva kera narindi mbere no kugira umwami bamugabiye ntuzi ko haba nihayanishwa inka nziza kugira bazishire umwami mugabo nawe umwami yacagaba ako nta barundi babigwamo batazi neza ivyo bintu ugasanga ariko barikokora biruka kurondera ari haho mpora numva muri sanzwe kirazakugaba ico utagira mu kugabira umuntu naho mugabira imbeba y'ikizungu hagiye umugabiye mugabo kuvuga reka nje kugura inka ndamugabira wega aho umugabye je ndibuka umunsi umwe umukuru w'igihugu yari yagendeye province y'iwacu hanyuma abantu bakavuga tuzomuha iki ubu rero umutombo yo nimuzane cendoviriza ariko aravuga abantu ngo bazane ngo tutegeza ngo gutanga inka komite tegeza gutanga inka cendabwira none rero muza gutanga ivyo mutagira cyabwira ngo setane rige ndagabwira ari wanje ufata inka tuzomugabira abantu uracunguye abanyagihugu baza kugaba ivyo batagira kirazira ubisanzwe je ntari umunsi umwe urabona ndakunda gutembera mu bene gihugu mbere nta n'amezi abiri arahera hagiye ndiko ndigira nyene twigira n'amaguru twari tumaze kugera nk'ibirometero nka 8 n'amaguru hanyuma asanga ahantu abene gihugu bari kwibarabara nzabona umuntu avuze ngo ndagusavye unyemere ndakugabira impene urumva imodoka uca wumva tumaze kugera nk'ibirometero 8 imodoka ryo zari ziri ni none tenda yitwara gute ngo yagonyemerera ngo basi muzogaruka kwitora umuntu yakugabiye uwe wese atanga icafise yakugabira icafise uribuka wa mu mama yaha amavuta Yezu bayuda ngo hayo mavuta yo none bagize bate ubuhombe burabaye mugawe none Yezu niyemeye ingabire ati kabasha bijya bindi ati je muzombora nareka gende ntwaye n'uwato urumva ingabire n'umugisha ingabire simbi mugabe ikibi no kugaba ivyo utagira hari ikindi kintu umukuru w'igihugu wasubiriye byagaragaye yuko cyari kimaze gutera intambwe ikomeye no kuvuga igitigiri cy'amashuri yari yamaze ko yarongerekanye cyane ku rugero ruboneka atanu uruharira mugabo hakaguma havuga bati igikenewe rero no munsi n'akanovera kindero mu nyigisho ico kintu cyo muri kumuragikorerako urazi ko mbere mvuga ntiwiga kugira uje gusaba akazi wiga kugira ukore nico gituma mu mashuri ari kwigisha ubuhinga hamwe umwana turifuza yuko umwana yoheza amashuri avuga ati jewe ubu nzoca nkora iki afise ubwo bushobozi kuko amashuri ahandi wari kwiga uzoshuja muri leta muharamuvuga ngo abana ngo bafise ngo ubumenyi bubayabaye kuruta uko twebwe twari turi tukiciga hajya we murazi gituma none umuntu atanga icyo afise kubera indero yaratitutse mu gihe twari mu magume ugasanga umwaka uheze biza amezi 4 ubu rero ikibazo tuba tuti none abo barimu tubahindure gute kugira bagire ubushobozi bwo kwigisha nibijya rero turiko turiyumvira ingene tuzotangura tukabakarihiriza ubwenge erega birashoboka nuko gusa kenshi bisaba uburyo bisaba amahera bimwe nakubwira urumva uca usanga ugiye gukoresha amahera utagira usanga igihugu gica gikena n'ahandi mu bisanzwe nkajya mu kiruhuko
abarimu boce baja kwiga bakigishwa n'abandi barimu rero bafise ubushobozi bukomeye kugira ngo ikiruhuko gihere nabo bashitse ku rugero bazokwigisha abana neza. Hanyuma burya no gutunganya ivyigwa, birasaba yuko ari cigwa abantu bategeza gukora, tukavuga tuti umwana azova mu wa mbere ameze gute, tumushaka ko twoba twamugize gute, tuti azova mu wa kabiri ameze gute, azova mu wa gatatu ameze gute. Mwisanze nivyo twariko turifuza, kandi ndazi ko mu bushikiranganje bariko baravyiga kugira ngo turabe ko twogira inyigisho zifise akanovera, zifise n'akamaro mu iterambere ry'igihugu. Tugiye kuraba ingene ugenda mu gihugu hirya no hino, ugenda ugira imirima, ugenda ugira ibikorwa byo kwiteza imbere hirya no hino, s'amatongo y'abanyagihugu hajya ufata. Icambere coco no kubwira ingendo ubu twafashe nuko tutari dukeneye itongo na rimwe ribaho ritariko rirarimwako. Twahereye ku matongo ya leta, tuvuga tuti ivyatsi bitaribwa byose tubihindura ibiribwa. No kuvuga amatongo ya leta yose ubu tuvuga tutama cooperative akira rima, wewe ni wabawe Jerome ufise umugambi mwiza w'uburimwi, tuguha itongo genda urime, igikuru ntibakugabira. Leta twarasebe ntizosabwa amatongo, iragutiza umugambi wawe uhevye abandi baca bakira. Rero urumva naje rero nk'umukuru w'igihugu jeho ntegeza gutanga karorero. Mu bisanzwe nka jewe ntara yose nategeza kuba mfise mu murima wa karorero kugira ngo bigireko, banyigireko, kuko kera umukuru ntiyarima. Ubu rero birakwiye ko hajewe ntanga karorero kugira ngo n'abandi baca bana ati bwa bundi nuko bimeze. Nkobo ndaryoherwa ndiko ndagenda mu mirima yiwanje. Hari haho rero berejejewe heshi n'amatongo yiwanje usanga nariguriye nkaca nirimira. Je mbere ndamaze kugura n'itongo rivuye mu burimyi nye, je nayigeze kurima ibiraya ndoguka gose, ntongutse miliyoni 37 cadegurira irindi tongo. Nkobo ndavuga nti itongo ryavuye muri ibiraya, ukagushora gushora ingurube nka 50 rimwe, amahera avuye mugacugura ukavuga uti ahashaka kuzohakoresha iki. Niko bigenda. Uzurabaho ndiko ndagira ifi ego hoho novuga nti na leta, kuko hari harapfapfanya, hari amazi gusa imisi yose, cari kiyaga c'amazi. Ndabaza musitandere hari naco muhakoresha, ngo none ubona twahakoresha iki, kandi amaruru digirwa amazi, uruzi rw'amagwashi niyo rwamaruri no muci vyaruko. Ndavuga rero hano hihingurira ntihantize ico nikorera. No munsi abantu bamaze kuharonkera akoyoko bangana iki, kuko naratanze akazi ko gukora inyanza zifi. No munsi cendazi yuko hariko haragira akamaro ku gihugu, kandi kare kwarudigirwa amazi. Urumva rero ahantu hose atacu ariko harakora dutegeza kuhakoresha kugira ngo umwimbu uduge mu gihugu. Hari intambamye mumaze kubona zibangamiye ihangiro mwari mwihaye, muvuga muti muri uyu mwaka wa mbere utaranahera turabona intambamye zibangamiye cyane amahangiro? Intambamye ya mbere mbona nitwebwe nyene abarundi, turi intamba koko ahandi ho ntibabirirwa barakuba. Rero hirya ni intambamye iryo umukuye no kuvuga yaramaze nk'amezi n'amezi ariko aronona. Urumva yuko ari intambamye ikomeye cyane. Abarundi cyane cyane abakozi ba leta barimo ubunebwe budasanzwe, abari muri kicu wicaye ngo akazi k'ubwami kicu wicaye, niyo ni intambamye. Urumva yuko babanyononeye ku rugamba, uri ku rugamba hakaba wicaye abandi bari ku rugamba. Iyo rero umuti wayitoye ni kuzura ni intambamye, no kubakura kujya nyene. Oya ntawe ubwira umugambi wo gukura nibibi, nta mugambi wo gukura umuntu ubaho. Umuntu burya niwe yikura, niwe yikura kuko ivyo ukoze. Je mugabo birantangaza, jewe iyo ndavyirondereye nkabibona ngasanga uwo muntu ntacyo ariko aramarira hari yakuwe, baca bampa vyinshi vyiwe ubugabo yarafise bwose, ubwo bari baranyigeje. Ahubwo nibaze barabwira kugira ngo izi ntambamye zikureho. Intambamye y'ubunebwe, intambamye y'igiturire, rega n'igiturire kiva ku bunebwe, aranka gukora ngo banza mu mpenda. Intambamye y'akarenganyo, intambamye yo kutitaho ivy'abene gihugu, kutitaho icujejwe, izo zose ni intambamye. Ntibibaza ko bizoshobora kuguteranya n'abari bitwa ko bateza kugufasha kurongora igihugu, bamwe bari muri ivyo biturire nyene canke muri ubwo busuma. Ariko gushika ngira ngo nawe nturabitegera neza. Igihugu si jewe, igihugu ni bwa bitegera.
je ushaka kuvuga ngo bizoguteranya jewe mwampaye igikorwa genda ukora iki gikorwa jewe ndagikora nabajya abandi rero zindi ndongozi nazo nyene zirazi ko zizewe gukora igikorwa ziragikora ubu tangura kuregana bati naka niwe yamaze ibintu ngaha naka nawe yamaze ibya hariya ugasanga babandi nyene mwari mwegeranye mwari ko murakorana mwateza gusoza ubwato muri kumwe niwe ariko baravyonona tuze twumvikane ngene abantu batunganya igihugu kiba cyaciye magome nkaya ntavyo bona duhora dushira mu mugo kumenya ukuri no kwekurana ibindi bikaja muri wa mugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo aha wovuga ngo urondere abantu bivye iki gihugu bakubaza ati mbe uhera ku itariki zingana kuva ku mukoroni niwe yatawe kuri igihugu tugenda ufata ububirigi tugenda urondera watwaye kuri Micombe watwaye kuri Bagazi watwaye kuri Buyoyo watwaye bose ubatondesha urumva rero ingorane zibwe ufise muja guhiga kahise aho muvuze muti duca umurongo no munsi ni ukuvuga uno munsi ukabona uwivye cumbarira ko twavuze ko duciye umurongo ubuka bukaza kurondera uwivye mu mwaka wahera twoca duhagarara ibikorwa tugaca tuja mu ankete tugaca dukena nakubwiye yuko turwana urugamba turiko turarwana twiga urugamba turiko turarwana no kuvuga rero uno munsi ndakubwira nti abivye mwaramaze tuzobishira muri verite reconciliation mugabo uyu uno munsi we abariko barabirondera abivye bararondera mugabo jewe uno munsi hari haho ncunze kuko je abene gihugu bancungishije itunga ry'igihugu kuva zirya tariki narahirira no kuvuga jewe rero ubu nderekana no muntu akoze ko nico itubanje ndabasaba mwese zamurambari mugabo ndamubwire ngo hari n'ibindi by'inzigo nabonye mu Burundi abantu babonye umuntu bibatse inzu ngo no musuma badafise ivyemezo mbe uvuze ko ari umusuma hanyuma nkaguhamagara ngo nyereke aho yivye ukahabura wico cyo yiwoke mukora jewe nkubwiye umunsi nataga guhembwa amahera ya leta niwo munsi nataga vuga nti jewe usagwa ari ibyo ushobora gukorera leta jewe ngo ndinde saza kuko yari make ku buryo mbona ko atontunga mu muryango bambwiye ngo reka niko bimeze je nabivugiye ku idarapo nta niyo mwahembwa je narokwemera guhembwa hanyuma habaye ikinaciye ntabwo akorora inkoko kubera ntari ifise amahera yo kubaka igituru naciye mpanga ndapaga igituru mu mutoyi inkoko nkagura jana muri ca gituru hanyuma inyungu nkuyemwo nageze n'Imana uwo muntu twagirana amasezerano meza cyane yambwiye ati amase ntukorako we twara inkoko zawe je naje ntwara amase hanyuma je ndabwiye mu mwanya mutoyi natunze ndavuga nti bimeze uko urumva nk'umuntu yagiye abona jewe ndifite miliyoni zingahe ngo umuntu wahembwa ngo ajya ngo yokora ikigute ngo yivye we igihe nariko ngo avyuka nororizo koko twari kumwe ntavyuzi uje kuri ico nyene c'imigenderanire iri kuravuga uti abantu ni barafashanya ari igihugu hariho urugero bagisanze ko mu by'imigenderanire ibihugu vya Buraya eka mbere n'ibihugu bibanyi bimwe imigenderanire yaratosikaye hari isemo mumaze gukubita yo kugira ngo imigenderanire igaruke imere neza ikiryoshe iyo migenderanire mu gutosekara nta Burundi bwigeze busomborotsa igihugu na kimwe cy'amahanga amahanga yonyene yifatiye ingingo ati turakwase wa Burundi we no kuvuga Burundi bukavuga bati ni washaka uzonkunda ni washaka uzonkunda hanyuma no munsi rero twe tuza tubona atavuga ati Burundi bumeze neza Burundi ni sawa yego ni sawa none twe nani intambwe nimwe twotera tugira iki none bo gusaba iki hanakimwe jera kiro ndabona bavuga ntavuga bena ntacyo jembo nabo basaba no kuvuga yuko bonyene nibo bazi gituma bari baragiye nibo bazi n'igihe bazogarukira n'ingene bazogaruka kuko Burundi ntibwigeze bwugara imbibe ntibwigeze bugira iki uje tuvuga tuti kaze twebwe abarundi dusaba twakirana neza turime hano turabanira abantu neza nta gihugu dutera ntaki nta kibanzo dufise no kuvuga yuko rero gusa iciza nuko tubona amakungu ubu ariko
aragaruka hari twebwe umuntu arose abagenzi aranezerwa none rero umva biratunezera kandi turabona ko biriko bigenda neza. Dusozereye kuri iki kintu wari mwavuze uti abanyamakuru kera wamenga n'abansi ba Repubulika, harageze igihe mbere y'inyamakuru byinshi bimwe birugagwa ibindi biraja mu bihano, mugabo harageje ubundi wafashe ijambo uravuga uti murabe abari mu bihano ngene vyotezurwa kugira ngo ibinyamakuru biterere mu iterambere ry'igihugu. No munsi hari cyo mu kwishimira kimaze kuvamo. Jemwe na bimeze neza nta mvura idahita niko babivuga, nta mvura idahita. Hajya umuntu ariga karaba mbega kwari kubera iki bimeze gute, ico gihe rero umuntu agasubiramwo akiga karaba mbega uno munsi baracari kwa kundi bari baracara abagwanyi cyaye barahagaritse ingwano. Nje nababwiye umumenyesha makuru atakaranga ko kumumenyesha makuru ryari abatanze inkuru zimeze gute sinazivutse bwuva ega je nari nashakashaka cyangwa mu mwaka kwa kebura ritirigano n'umuntu avuga ikitagenda neza. None nk'umuntu avuze ngo naka yapfuye ngo yishwe ata uwo muntu atapfuye ngo hana akiriho urazigera ubu bahagaritse umutima abantu baja kurondera ninde yapfuye uwo muntu yishe uwo muntu leta twaho duca duhagarara bajeje umutekano duca duhagarara kuko duca tuvuga uti uwo muntu yishe umuntu ninde tugaja kurondera uwapfuye umva twahagaritse yindi mirimo. Urazi ibintu twari gukora uwo munsi wose turi mu market tuhiga umuntu yapfuye atapfuye turondera uwamwishe ninde yoba yamwishe igipolisi gaca gihagarara twese duhagarika ibikorwa. None uwo mumenyesha makuru ari mwiza gakoze umumenyesha makuru abesha osiwe oya wasiwe ubu ngubu ubona Uburundi ubukene buwe rwimo akabona ati bubaye bufise ideni bufite ideni amabanki ingana gutya akabishira habona wowe ntiyofatwa ko arazana ibintu bitabereye. None burya kandi arukuri burya muhiri wanyu ugiye urararaza amabanga y'urugo uri umwana so wawe acavuga ngo uri ntore mwana wavuze ukuri bimeze neza niko bimeze. Ubu wewe woza ubona umwana iwawe agiye ku ishuri akigana ibintu wewe wajo papa wari waborewe nivy'ukuri ati papa yari yaborewe arakura impuzu twese turiruka abivuga bipiragize bigenda gute ucuvuga ngo umwana w'intore. Ndaguha kandi karorero ni ijambo ry'Imana uribuka watwenze se yabore Noa wa muhungu wa Noa yakajabwira abandi ko barawe ko papa yaborewe warabonye ingere vyageze utire hari ukuri kudakwiye Imana yonyene irahana umuntu amena ibanga ry'umuryango. None abana b'abantu nibo batohana ubumenyi banga ry'umuryango. Urumva hariho igihe abantu barafyina ku bintu vyitwa itunga ry'igihugu. Rero itunga ry'igihugu gitembagaye mwese mutembagara mwese. Iyo rero abantu uteye umudugararo abantu bose bakagira imitima ihagaze buryo bucumuye gutera umutima uhagaze igihugu hamwe umenga abantu bohunga no guhunga. Nico gituma kugira ati banga ry'urugo ni banga ry'urugo babwira umukenyezi urabikira ibanga umugabo bakabwira umugabo urabikira ibanga umugore ibanga ry'urugo ryamara ibanga ry'urugo. Rero n'igihugu mumenye ko ari muryango. Hari ikintu cyitwa ikigongo cy'umukuru w'igihugu kurekura abanyororo bamwe baba bafunzwe. Twari tumenyereye ikigongo cy'umukuru w'igihugu gitangajwe abantu baca bari kugwa bijya bintu byo kubanza kubatevya hari n'umuti. Ega soko batevya ahubwo kubanza kubigisha. Rega abantu bacira imanza bafunzwe n'abantu bataye umurongo. Kuba barataye umurongo ni vyiza ko mu kugaruka baza kubigisha ukabereka inzira itumbereye bakaja mu bantu basigaye n'abantu ari ico rero umuhinduka mugira umuntu. Hajya rero mbere na general nk'akanya ntazobora bonja kwigisha kugira ngo basubire mu bandi ari abantu kugira n'abantu ntibabatinya bamenye n'ingene bigenza bashitse ntibashike. Warabonye abarekurewe muri bamwe bari mu migumuko y'ibihumbi 2015 bakarekugwa tukaza tubona bishe abantu ngaha mwijenda mu miseza warababonye twarabafashe dusanga nabari bagiriwe ikigongo bararekugwa. Ariko warabonye abantu naho bo barimwo mu bagiriwe ikigongo warabonye akantu kabije uwagiye yivye ategeza gusubiza adasubije ntavaye. Ntavaye. Oya
ivy'igihugu ze kubirya bagomba bakubona erega ni hakurya Jerome no kunyaga inzu bege kunyaga inzu bagacurubaza ngo subiza hamwe tugasubiza hamwe ugatuguma uba muri iyo mvuka cyari wigumira none bafashe wivye amahera y'igihugu ngo barakugira ikigongo rero icaca ngo mugaje amahera gumurya abene igihugu bakubona uri kurya amahera yawe ayo ni ngomba banza asubizwa wewe yaragukomerekeje bavuga batuzo muhindisha akababaro iyi kugira ngo nawe atekane none urekuwe ujya muntu ntaguma babaye kubera iki none wumva umukuru w'igihugu aba yagiriye neza ujya muntu yakozwe kwica ndavuga rero ijya ndisha akababaro muhe abajya rero turangirize kuri aka kantu gatoyi yaba byashoboka ukasubira ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2020 haje nyine utanguye amabanga hari agakosa ubona wowe warakoze ubwo utekasino pfanda gasubira ahubwo niwe wambwira uti waradukorera ikosa ntuzorisubire kuko ariko nawe hari aho wicara ukavuga uti yaba nasubira gutangura hari ahantu nkujya muntu nahaye ibyo bintu sinari kubimuha kumuzeza ivyo muntu ntashobora kwicuza muri mwene ivyo ntoco ubikora ucugiga atari cyo twishira ubuzi none hagihora uvuga ngo jewe ngo ibintu byononekara kubera ntafise munsi yanje abantu babifasha kandi ari wowe ubagena nta gihushane kirimo nakubwiye ubunebwe bw'abantu wovuga ngo abakozi ba leta ubunyene abahana kubunebwe gusa wose karana bake bisanzwe iyo mvuze ngo munsi yanje jewe ndumutware ndafise ingabo none umuntu navuze ni wewe genda kuri kiya kivi acha bangona na hatambikiza arahabona ngo sije nari kumubonera none ndase kubona ufise ko ari none novuga iyo mba nari imana nkahatambikiza hose mba namubonye none ujya muntu yari kuja ku kivi benshi mbere bace bimvira ngo navuze ngo ha ministre ngo navuze ngo bahanuzi banje oya bajya nabo nyene barira nkanje kubera twese turi muri ntwaza ngabo hariho rero bajya bari ku kivi abari ku kivi rero aca avuga ngo none ngo ntiyavuze ngo ntagiye uzosubira gucererwa si jewe none ncererwa arambona je ko ndi muri commune Giteranye nawe ari Bujumbura urumva ko ari we yari kundabira amacererwa none we nyene avuze ati sinira abandasi ubisa tayo none ibi bintu gira byo kurengana baba bari munsi ndongozi zidugaza gutelefona nk'abantu wibariza inkuru hirya no hino ntibituma bace bagira ubwoba nawe ndabijejwe ivyo kandi ivyo nayo nabivuze nuko abantu batavyumva navuze yuko umushikiranganje w'intwari bereye atakwiye mu gihe hariho umukuru w'igihugu ajejwe intwari bereye none intwari bereye muraza ko ari iki no kuraba ko abantu bariko barakorera abene gihugu urumva je ndumushikiranganje no w'intwari bereye yo kuraba ko abakorera abene gihugu bariko barabakorera koko bijya bikorwa rero bandimwo simba ndengeye uwundi kuko bose ndiko ndabakoresha no mushikiranganje wa mbere ndamuraba icegera canje ndakiraba none si jewe none sije ndongoye ingabo none bumva bandengeye Nika dufate yuko aho badahera mugabo twizegere ko nejo tugarutse amakuru ushobora kuyaduha ikiganiro tukaganira kugira ngo abarundi bakomeze kumenya ibiriko birabera kwa kizigenze ni vyiza cyane ko abarundi baza baramenya batembeye nkabijya bigiriye iki bakamenya bati yabigize kubera yatubwiye igituma kuko Jesse shaka ko abarundi bahomba mbona warabonye nk'abagira bahomba umuceri mvuye hasi jewe nyene genda urabujya muceri nge no muzi twari duhomvye hajya dufata ko hazovamwo hagati y'imiliyoni 500 n'amajana 600 mugabo hajya nta miliyoni uko nabibonye nta miliyoni 50 zovuye ariko harabagize ubwo bakurikiye kintu c'ibigori naco uvuze uti ni mu bihugu bibanyi imyezi 6 abanze none wewe wose umudakenya tuzaba dukena oya kumvikana wewe utagusa umudakenya urazi kuzana ibintu none bijya bigori bivuye hanze bijya gaza ko tubigura mu marundi bivura mu mafaranga y'ivyo bihugu nyene none wumvise ko ari amahera agaciro uburundi babuhomvye atubutari bubirya urazi kugura ico utari burya ibigori biruzuye
ngaha mu gihugu natwe dukeneye isoko dukeneye aho dushorera ngo camushorera iwacu nenti byo ca bizimbuka bisanze hariho ibindi ni ukuvuga yuko murimyi kugira ngo nk'ikiro yakoresheje amajana 550 kuko ubu twabiharuye hanyuma ikiro kigaca kigurwa amajana 2 uvuze rero ngo iterambere mu gihugu riba rije wewe wakoresheje amajana 550 kugira ngo nk'ikiro none hageze ko nawe ushobora ucigurisha amajana 2 wasubira kurima ari we gajero ucubiheba hajya nicyo gituba burya twaje tuvuga tutubu rero umukozi abegwa n'impembo none ko yakoresheje amajana 550 impembo yiwe ihe urumva nawe wocugurisha ikira amajana 550 nta mpembo irimo urumva rero tugaca tuba tuti kiro rero nikiduge kirenze ayo mahera kugira aronke impembo yiwe none rero namwe rero muca mushaka muti ahubwo ikiro nikigugwa ijana abari byazo cabiheba dusikare rero mbega tuzosumisha iki none abo hanze aribo baza baratugaburira reka rero nkenguruke kuba mwatwemereye kino kiyago nkengurukire kandi n'abariko baragikurikirana twizere ko nejo tugarutse kwa Ntare mutazogira muti ejo higejo mwari ngaha ni mugaruka aha ni wanyu kaze gusa murazi yuko umwanya nto wamuhari ntiwamari munini musi mu mwanya uzoba hari tuzoza turarondera nk'akanya nk'akamuza murabaza ibibazo ariko ndetse erega sukwa muvuga ngo ibibazo nzobereza kwa Ntare kweko utabimbariza hariya ku kibuga iyo mbane kandi jene baza kwibaza mu baza byinshi ubinyishu zirahari ku kibuga kuko none ko bushika nk'abaza bene igihugu mumerewe gute iyi migambi mubona ari sawa bati ego akabuze nagaki harabuze iki n'iki iki tuzokigira ukunuku iragenda neza. Murakoze cyane mwe mwase mwagikurikiranye rero twongere tubashimire tubipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha. Umukuru narangwa n'urukundo, umukuru